Amahoro mwese ndagoma mumvurize kano ka video hanyuma maze kumvuriza duce dukomeza ibyo nagomba kubabwira. Barundi kazi mwebwe mwese mwizeye izina ry'Umwami Imana. Iri ni tangazo Imana itanze ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2022 yuko uhoraho abahaye kuganza hejuru y'abapfumu n'abarozi n'ibicandiro byose. Ivyo bagize birakwiye uyu munsi nganji. Okay, ndihangeze nga. Barundi. Okay, hanyuma ngomba ko mutegera neza. Ntabwo nase yuko Imana ivuga. Kandi ntabwo nase yuko Imana ikora cyangwa Imana isohora itangazo. Gusa nuko nzi ko yigeze gutangaza yuko umuhisi umukuru w'igihugu nkuru nziza kazoza gutembera ku rushengeri. Harimo statue yaheze. Bwari ubuhanuzi yari yatanze mu nyuma kiragaruka ng'Imana yamubwiye yuko ngo bitagishobotse. Kandi yavuze ko buca aza ku rushengeri. Cyo ni cyambere. Hanyuma kuri bavuze wowe uri umutegera neza je ndumva yuko iyi message ntabwo ari message ngo ivuye ku Mana no. Ahubwo ni byantu by'umuntu yizera agateza kubeshera Imana. Reka nabereka kambere mwumvirize. Barundi kazi. Bambere yatangwe ni Barundi kazi. Mwebwe mwese mwizeye izina ry'Umwami Imana. Sibyo urabona mwebwe mwese mwizeye izina ry'Umwami Imana sivyo mwebwe mwese mwizeye mwumvirize neza mwebwe mwese mwizeye abamaze kwizera mufati analyze abamaze kwizera mwebwe mwese mwizeye abamaze kwizera apana bagiye abamaze kwizera. Iri ni tangazo Imana itanze. So urumva iyo tangazo Imana ihaye abamaze kwizera. Okay. Itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2022 yuko uhoraho abahaye kuganza. So yera akabazo ngomba kubabaza mukumvirize neza aka kabazo ngomba kubabaza. Mbega nima mwari musanzwe mwari mwizeye sivyo? Nima mwari musanzwe mwe mwakira izina ry'uhoraho mwari musanzwe muhari uhoraho azotangura kubaha imbaraga guhera itariki 25 bwa mbere ntazo mwari mufise. Hagwa sidikomeye muri kubavyumviriza neza reka nabisome gatunyuma mumvirize. Se mwizeye mwebwe mwese mwizeye izina ry'Umwami Imana. Iri ni tangazo Imana itanze. Itangazo ry'ubu nyene kandi mwari maramaze kuyizera. Itanze itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2022 yuko uhoraho abahaye kuganza hejuru y'abapfumu n'abarozi n'ibicandiro byose. Urumva bwa mbere nta mbaraga mwari mufise ziri hejuru y'abapfumu n'abarozi mwe mwamaze kwizera ariko imbaraga zizohera no bamutegara ibintu neza nabize yuko abantu batagira ubwenge bimvuze ntibavyumva. Ni bamyakajagare baza kujagara nyene. Nikuvuga gatambaraga mwe musanza mufise ariko guhera izo tariki ko Imana igiye kubaha imbaraga ziri hejuru y'abapfumu n'abarozi n'ibicandiro byose. Ibi bintu bahamamwo n'amajoki ntabwo ari kete rivuzwe n'Imana. Never. Ivyo bagize birakwiye. Uruma ni kuvuga safini ntabarozi muzosubira kubona mu Burundi. Mu mparurize tariki guhera izo tariki. Katabarozi muzosubira kubona mu Burundi. Mucyo mungira mumbwira gere gutitimura bya birozi biri hejuru. Ibi ni bya bindi bamaze imisi bakora byo guhitisha ngo bagatwara ikivunga. Rimwe na rimwe byo bapanga mu mutso bakavuga ngo ni Imana yavuze. Ntabwo ari ibyo. Ibi ntabwo abapetese navyemera. Ntabwo ari kete yavuye ku Mana. No. Nanka kubeshya. Kuko yabitwariye mu kivunga.
yerekana yuko nabamaze kwakira Imana kubwa mbere batari bafite izo mbaraga ariko guhera izo mbaraga ariko guhera izo tariki 20 ariho Imana izokibaha izo mbaraga zejeje y'abapfumu n'abarozi. Ni kuvuga ngo ubwa mbere izo mbaraga ntibari bazifise. Bumva ibintu mu bitegere neza, aha ndabiza abatabitegera neza hingabaye barakuga, ariko abavyumva bo baravyumva. Thank you.